Ikaze bakunzi ba Rukumedia, ikaze bakunzi ibiganiro bitandukanye mushikirizwa n'imbonesha kure yacu kandi ari yanyu ya Rukumedia, cyane mwebwe abakunzi ibiganiro by'inkino bitandukanye ku munsi wa mbere no ku munsi wa gatanu muri Rock Sport, ku munsi wa gatatu muri Bumenye, ku munsi wa kane muri Midweek. Uno munsi turi ku munsi wa mbere, novuga ngo tuje gutangura indwi nshasha, nibaza ko bamwe baba zitanguranye inguvu nshasha. Ubona ko ni n'umunsi wa mbere wa nyuma w'ukwezi kwa gatandatu, naco iganiro ca nyuma tuje kwashikiriza muri Rock Sport muri kuno kwezi kwa ruheshi. Tuzoba twinjiye mu kwezi kw'indwi ku munsi wa gatatu. Umva ko ninacho ikiganiro cyanyuma kuko ikiganiro kizokurikira azori ikiganiro ca Mumenye. Ku munsi wa gatatu tuzoba twamaze kwinjira mu kwezi kw'indwi, turi muri Mumenye n'umutumire tuzoba twabazaniye. Uno munsi ni muri Rock Sport, ndi kumwe n'umutumire ariko avuga ko atari umutumire, n'umuntu muzi cyane kuva kera hano muri Rukumedia. Ni uwahoze ari umenyesha makuru twakorana ibiganiro bya Rock Sport. Inyuma yaho arako azaraza kenshi nk'umutumire hano muri Rukumedia, hano muri Rock Sport cyangwa muri Midweek n'andi atandukanye. Reka ndamwakire, nibaza ko nimbari bashasha baba batamuzi ace ana abidondo. Reka ndagushimire Loris, reka nshimire namwe bwemwe ko muradukurikirana muri kiganiro. Ku mazina ni Ngurirwa Enedarna. Benshi basanzwe bakurikirana ibiganiro bya Rock Sport, bamaze n'igihe kinini badukurikirana. Nibaza yuko bari basanzwe banzi, ariko ubu nkaba narafatiriwe n'utundi tuntu. Yego, utundi tuntu tw'ubuzima. Yego. Nuko mu kiganiro cy'uno munsi tuza kuganira ku makuru y'inkino atandukanye. Muraza kutwihanganira ko twatanguye iki akavumbi n'ikenshi yagiye usanga akajwi kagiye kubera ivumbi ryo muci, umva ko ari hatari. Nuko tuzaganira ku makuru y'inkino hano mu Burundi. Mwamenye duhera muri basketball, ariko naza ko uno munsi reka turuke basketball gatowe kuko bariko barategura playoffs. Turanamenya ngo ni ryari playoffs zizoza kuba zitangura. Biravugwa ko ari kigerekerezo rya 11, ariko nta declaration officielle ya FIBABU irasohoka ivyemeza, nta ubizi neza. Nuko tuzogaruka naza ko ku munsi wa gatanu naza ko tuzoba dufise amakuru mashasha muri basketball. Abakinyi gushika no munsi nta n'umugwi n'umwe uro officializa arrive y'umukinyi mushasha muri azoza gufasha muri playoffs yabo, nani yaba Dinamo, yaba Kern, yaba Tigers, nta n'umwe uraza kuba officializa arrive izoza kuba iba hanforo muri playoffs. Nuko tuzoga ku munsi wa gatanu nazo dufise amakuru menshi. Uno munsi tuzaganira muri handball, turaza gushika muri handball, tuze guca muri handball turabe hariko araba inkino, hariko araba playoffs. Uno munsi muri handball nibaza ko nizo zice kuba zitangura basketball, ariko bo bageze ku rukino rugira kane, game 4 hagati y'Intwari ndetse na SOS. Ku munsi w'Imana bariko barakina urukino rugira kane. Ku munsi wa gatandatu bakinye urukino rugira gatatu. Ku munsi wa gatandatu uza bazokina urukino rwa gatanu, naho nyene biravugwa ko rushobora kwegerezwa imbere. Kundi munsi turamenyekana ntavyo tuzi, ariko kuri calendar iri izwi nuko urukino ruzoba ku munsi wa gatandatu. Nuko turaza guca muri handball, tuve muri handball tuje muri football hano mu Burundi nyene. Ku munsi wa gatandatu mu ntara ya Burunga, commune Makamba, nkuru nziza Principal Complex, hariko haraba urukino novuga ngo urukino ngaruka mwaka, ni nkuru nziza cup, novuga ngo ije kuba ku ncuro ya gatatu. Umugwi AIGLE NOIR wari kurakira umugwi wa AS Vita Club. Umugwi AIGLE NOIR ashobora gutahukana ico gikombe, naza ko ari amakuru menshi cyane. Ni ncuro ya gatatu kurikirana umugwi AIGLE NOIR utahukana ico gikombe. Tuza kuva mu ntara ya Makamba cyo tugira ko tuva hano mu gihugu cy'u Burundi twerekeza ku mugabane wa muri Amerika y'Amajepfo, Etats-Unis, Canada ndetse na Mexique, ariko arabera igikombe c'isi c'ibihumbi 2026. Uno munsi imigwi 32 iri muri 16e de finale yamaze kuba imenyekana. Uno munsi imigwi yanatangwe no gukurakuranamwo. Ku munsi wejo uheze igihugu ca Canada cyara kibandanije muri kimwe cy'umunani gishira icanyuma bakuyemo Afrique du Sud. Nuko nani makuru kuvugwa muri Coupe du Monde. Tumire amate gato cyo tugaruka nido y'ikiganiro cacu. BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho. Umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe, rimwe bita smartphone canke imashini, atiriwe aragenda ku ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekonti bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa, ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata byose. Shika mu iterambere na BCAB.
Ya nuko reka tugaruke n'indondo y'ikiganiro cacu nababwiye mu ncamake y'ikiganiro tuza guhera muri handball hano mu Burundi nuvuga ngo bariko barakina playoffs imbere ko basket zitangura uno musi muri handball bo baramaze ko batangura bo bakina inkino zitanu nuvuga muri basketball ni inkino zitanu muri demi final ariko muri final ni inkino indwi bo muri handball bari muri final ni inkino zitanu muri final hari imigwi ibiri hari umugwi w'intwari hari n'umugwi wa SOS nuvuga ngo niyo migwi ibiri kuragwanira kino gikombe muri demi final SOS intwari zaje kuba zikuramwo brothers SOS yaje kuba ikuramwo friends umva ko niyo migwi yaje kuba ishika muri demi final uno musi muri final hari imigwi ibiri intwari na SOS inkino bamaze gutsindana ni zibiri kuzindi nuvuga ngo bazoba bariko bakina urukino rwa nyuma uno musi uje kuraba muri handball ngene tumeze uno musi naza ko sinzi ko navuga ngo biko birasubira inyuma naho nyene canke biko byagira iki ariko kuri wewe muri rusange ubona handball imeze gute handball sinovuga yuko sivuye gusubira inyuma koko biribonekeza ko barasubira inyuma gatoyi ariko si cyane gose kwera ugiye kuraba ni handball yagumye imentana ikintu ciswe ama academy abantu babana twagumye tubona yuko ku myaka twagiye tubona abantu baba mu 18 bakina bere banashobora no kuronka uburyo bwo kujabuka bakaja gukinira hirya no hino hanze nibaza handball naza kumina ni nimwe muri higano ikunda gusohora imigwi hanze cyane gose ubona yuko ari ikintu ari nubwo ari umukino wagumye imentana niveau buhoro c'est vrai karite y'abakinyi irashobora kuba yaragabanutse kubera abakinyi urumva abakinyi mu myaka iheze n'abakinyi ubu ari amatekinike usanga batanganya even if na physiquement urumva ni ikintu naco nyene kubera handball hajyanye n'umukino usaba physique nyinshi cyane gose usaba physique nyinshi cyane gose mugabo urabona yuko physique y'ubunye niri kuri niveau ka physique ya kera mugabo nibaza yuko techniquement naho nyene hari akantu gatoyi kagabanutse mugabo sinibaza ko ari cyane gose mugabo ico mbona coco ni handball yagerageje ku maintain niveau ugiye kuraba hariho aba moins de 18 barasohoka aba moins de 13 barasohoka ambe aba plus de 13 ans barasohoka ugenda uraba yuko n'abakuze mbere barasohoka nabo nyene bakaja gukina mbere novuga yuko na equipe nationale ya handball ihari naho nyene ku ma category agiye atandukanye turibuka baje muri coupe du monde muri Croatie nubwo byaje kuba birangira bamwe badashimye ni vyama de ndumwa mugabo urumva ico twashimye nuko bari barose opportunité yo gushika representer igihugu urumva biraboneka yuko ni federation ibi byishimiye cyane gose kugira ushikane equipe y'igihugu gushika kuri irya niveau urumva uba wakoze cyane gose ni ikintu kiba gishimwa nuko urumva ufise kameme ahantu ibikorwa by'iwawe biriko biragera uno musi ni urukino rwa handball nabo bantu hano mu Burundi bafise télé iri ku goal yego ifise na tribune isakaye bon si ntovwe ngo ni ntuze mugana ko hasi barafise goal no musi kuri departement turacavuga ati twe tuzoronka gome ryari hariya kuri park muri volley nawe tuzoronka gome ryari mugabo handball ubona ko barafise ikibuga gifise gome ijya ni progress muri ntuze handball cyane gose ugiye kuraba yuko igatakaye kuri sesenga baramaze imyaka bakiniramo yari terissement kandi bijyana navyo nuko abantu ba professionnel babivuga birajyana amavi cyane gose biratuma umukinyi adashobora kuramba biranarimita capacité kuko ari ukuntu nk'umuataka yataka wataka uproje uryama hasi mba kurya sima harige uririmita aho kudashobora ari tuntu twanovuye ko harimo effort amwamwe uzura limita umugani wawe kandi ikindi naco nibaza yuko ni muri evolution y'uwo mukino wa handball kuzana ikibuga kiri novuga kiri ku ma qualité international ibintu bituma n'abantu bajijuka kuri urwo rukino hama bakaza n'abana urumva mu vyo yaravuga ati genda wigo kujya rukino kubera ndabona yuko ari urukino rufise objectif ushobora gushikana ahantu n'abanyengagara benshi babaje muri gihe mucungararo novuga yuko benshi bakuze bakunda rugero rukino rwa handball kuzana terrain nk'ijyanye bituma n'abandi bantu baza barukunda cyane gose hanyuma bakaza baranagwiga gutyo handball ikaguma itera imbere buhoro buhoro mugabo sinzi ko maze kubona ikintu iyo kuragenda mu makarti atandukanye mu makarti nyene dufata Bujumbura tureke ruguru Bujumbura ashaka gusanga henshi ku mashure hehe muri quartier nyene ugasanga amatere ya basket menshi amatere ya volley kenshi tere ya volley usanga iri muri tere ya basket indani mugani baza kuba mu quartier nahantu hakizosanga tere ya handball biragoye kubera naho usanga bazifisa ni ya tere ya handball ija muri tere ya basket usanga ari nk'ahantu bafise tere za basket zibiri hama agaca bashirako n'udutere twa handball kubera ubu bafise amapoteri déplaçable biroroshe cyane gose urumva ni ikintu novuga yuko handball ahantu ikomereye cyane gose si mu makartier kwishura ahubwo
ku mashure uzi ko amashure dufate nk'izi za Bururi izi za Lycée Rutovu n'ahantu twagiye tubona handball cyane gose urumva ni ikintu cyagumye giduza niveau n'amashure cyane izi za Lycée SOS ifise novuga yuko equipe à part yuko ifise na equipe ikina professionnellement irafise na equipe y'abanyeshure bagenda bakuriramwo beza novuga yuko ni mu cyane cyane ni mu mashure ba develop iyo handball hama iyo handball nabo abana bagiye mu vacances novuga bakayikomeza iyo bagiye mu migwi itandukanye bo mugabo ko arabona musi nyaza ko ni kimwe mu bintu bishobora kuba bifrena ntuze abakinyi benshi kuko nimba bazorindira kuyikina ku mashure nimba bazorindira ko bayikina baje mu ngagara atabibuga biri mu makartier nibaza ko ni kimwe mu bintu bituma atamatara menshi yexpose ku mwaka uvuga ati turashobora kubona bananana nibaza yuko nico kintu cyambere bashobora gukorera ko nico kugwiza ama terrain c'est vrai biragoye ariko urumva barashobora kuvivugana n'abantu babakurira bakaraba kungene bazora baha ama espace menshi mu makartier naho ugira terrain imwe muri quartier handball irashobora gufavoriza abantu benshi nka kuryo usanga bagerageza kugira amaterrain ya basket usanga ari henshi hashoboka kandi na handball irakundwa ariko uwoja kuyikinira hehe dufate nko muri Sud biragora yuko boronka nkatera ushobora kuje kwikinira kubisaba yuko uza muri no mu ngagara kugira ushobore gukina handball naba ari passion yiwawe urumva n'ama déplacement urazi yuko usanga bigoye urumva n'abantu basanga baja kuyikira niba abanyeshuri usanga bavuye ku ishuri naho nyine ari usanga agize ubunebwe kubera iki abona yuko iyo terrain iri kure agasanga bari kubera frena evolution yiwiwe mugabo yari ku ishure kubera babona terrain hafi biraduza niveau yiwiwe ugasanga bwaniyo gaza yuko nabonyene barashaka kumenya kungene bankadra abo banyeshuri bashaka kumenya kungene bankadra abo banyeshuri muri iyo system ya vacances nimbara ma equipe nyene bakavuga ati reka tugire B reka tugire even if na C kugira bavuga ati aba bana bakiri bato tubategurire kuzoja muri A nugoje muri equipe nationale bafise niveau quand même tuvuga yuko ati niveau ishimishije ya nuko ni ikindi kintu uvuga ko bo twavuze ko niyo equipe niyo federation bafise ikibuga gifise gome ni ko ni imwe mu iterambere rikomeye ryaje kwa gibonekeza mu rukino rwa handball kiya kibuga ni kibuga baje kwa baronka muri projet ya ambassade de France ifatikanije na Seno na comité national olympique nuvuga ngo ama federation menshi yaronse imigambi ashira imbere ona ko handball baje kwa bigira neza baraza kwa baronka mo kiya kibuga yari umugambi witwa PEPS projet pour l'émergence et la promotion des sportifs nuko bara ko baje ko bagira ntuze baronka bagira initiative nziza presenter projet nziza baje ko baronka ijya gome mugabo bo nabo nyine barafise ibikorwa bakoze kuri ijya gome ndibuka ko niyeje ko ngiyana ikiganiro no gutwara federation handball mu Burundi arambya ko nuvuga ngo Pepsi yaje kuba yongereza kuko amahera batanga ntiyari gukora bya byose mugabo ijya ni initiative ya mbere kandi ni imwe muri etape zituma duteza imbere umukino wa handball hari n'andi ma federation amwe yashoboye gukora ibindi muri mu mugambi wa Pepsi hari n'andi ma federation atashoboye kugira nuvuga ngo ibintu biboneka yashitseko uno museye mu handball tuje kuri ino playoffs iri kwiraba hagati y'umugwi wa Intwari ndetse n'umugwi wa SOS ni nkino zine zimaze kuba zirangira victoire zibiri kuri SOS victoire zibiri ku Ntwari ubona ko SOS yaratsinze ku munsi wa gatandatu batsinze difference y'ibitsindo bibiri nimba ntibeshe 33-31 umengo ku munsi w'ejo Intwari ziratsinda 32-23 difference ya ibitsindo bigera kuri 9 uno musizi playoff ikuzwana gute novuga yuko izi playoff abantu dukunze kuraba basket tuvuga yuko ari nka Dinamo Runani kubera Intwari SOS ama equipe yo ahari kuva kera cyane gose kandi nibaza yuko n'abantu bayakinamo ari abantu recrutement bagira aya ma equipe urabona yuko recruiter abakinyi beza cyane gose yaba ku ishure yaba kuri ajya amashuri bagenda ku recruiter novuga ama elite muri handball ngaha mu Burundi ntibitangaje kubona yuko novuga yuko zikunda kuba tight umwe atsinze no munsi bukeye undi aratsinda n'abantu bamenyeranye kandi n'abantu novuga yuko muri handball yo mu Burundi niryo tara turiko turabona muri imyaka dushiriko turashira ko ni brothers na friends nibo bantu twovuga yuko muri aka kanya niryo tara rya handball na mu Burundi kubona rero hariko haraba final nti sinovuga yuko ukabona yuko bashobora no gushika kuri game 7 bashobora gushika no kuri game 7 ko rero kuraraba mwene match zimeze kandi game 5 bakina star Bambe game 5 game 7 ni muri demi final ni muri basket gusa ego pardon novuga yuko ni
izi match uko urazibona ni ikintu kizokutwereka yuko iyo game 5 izotekerezwa gushikako sino yaba tubona yuko batari kiro batari bose batari kuri niveau imwe umwe twabona yuko pari zitatu undi agataha mugabo urabibona yuko bose ama equipe yose ari kuri niveau imwe kandi yose yaje yiteguriye kugira iki gutana intsinzi yani uko twaje ko tugana amenyereza bose ko ari babiri umugwi wa SOS ndetse n'umugwi w'intwari baza ko batubwira hari waje ko batubwira ko naje ko ndabaza ikibazo bose ko ari babiri ati mubona handball muri rusangi yifashe gute hano mu Burundi muri kino gihe baje ko hari waje kuambwira ati tubona ko biri ko birasubira inyuma kuko no dufite equipe zitatu zikomeye izindi ntiziri kuri niveau yo kurivaliza na SOS canke n'intwari uretse SOS intwari ndetse na murantunga na brothers ni atari zonyene uvuga ati dufite equipe ziri elite muri ntuze niyaza ko imbere ko tubumviriza ndafise akabazo kamwe cyangwa kubaza uje kuraba hano mu Burundi si muri handball gusa muri handball biri kugero nini uje kuraba abakinyi benshi dufise uno munsi hari abakinyi bakina imikino ibiri bakaba professional sinzi ko twovita professional ndaza kwikontrediza mu mwanya ukasanga nk'akarorero mu ntwari abakinyi bashika kuri 4 bakina ABL bakina handball bakina ABL ni bo 4 canke batatu nk'akarorero hari uwitwa Van umupeti w'umugoshi akina mu ntwari kandi n'umutitirere mu ntwari agakina no mu runani basket hari undi yitwa Jedidia Omeo nawe nyine akina mu ntwari kandi agakina no mu runani hari uwundi bo izina ryiwe rirakunda kunja akina muri mu ntwari nyene yari yambaye nimero 15 sinibuka izina ryiwe agakina no muri Remesha kandi kandi bose nimba ntibeshe equipe nationale eriko gusohoka ije muri Kenya mu kwezi guheza umengo bose bari muri equipe nationale handball umva ko n'abastare muri handball bugaca bakina basket turetse muri handball ugiye kurana no muri SOS harimo abakina basket no muri n'izindi zakinye za brothers za friends n'izindi harimo abakina basket no muri volley ni nk'akaroro hari witwa Iterita Bertrand Jean Bertrand akina volley ari muri equipe nationale ya volley akina na basket muri Tigers ikibazo ni iki eske ibi ni ibintu byiza canke nuko mu Burundi tutaraba aba professionnel ibura sindabona umukinya akina imikino ibiri kandi hose agakina yitwa ko ari umu professionnel ugasanga akina volley arakina basket arakina handball arakina basket ni ikintu ciza canke ni manque de professionnalisme muri sport hano mu Burundi kwishura bwa mbere novuga yuko ni umukino wa handball n'umukino wa basket kuva je nkikira umwana nakunze kubona yuko ari imikino novuga igenda do pair igenda hamwe cyane umuntu yakunda gukina basket ugasanga basket aradomina wasanga na handball vraiment abizi kenshi nije kuva kera byagenda bitwa ba Yves yavuka na Alex benshi wasanga mu barakina basket ugiye kuraba kandi wasanga muri basket babizi no muri handball ugiye kuraba ni handball igiye equipe nationale yagiye muri Croatia bagaca bafata izindi nzira benshi bayage muri handball muga benshi ugiye kuraba bakina basket benshi da majority bakina basket umva ucubona ati nivyo ndabi ni kuva kera kuko abitwa basavoka Sokorza Francis bose barakina handball kandi bara abastari bara bakomeye handball bagakina basket eske bireme canke n'ukuntu tutari professionnel muri sport mu Burundi je nibaza ko ari question de choix ni kuvuga ati ndashobora gukina ngaha anye kandi aha anye kankwira bwa mu Burundi turafise novuga yuko gukunda imikino si aha hantu musanzwe warakwiye gufata shwa imwe kavuga ati fashishwa hama ndeke abandi bakiri bato bashobora kuza nabo bevoluwa kuyindi kote turetse n'abakiri bato uravuga ati jewe ngiye muri basket mugabo ikije nibaza ico kibazo nakibajije kandi sinakibajije maze igihe nakiyumviriye ndavuga ati ko bagasije murashaka kudebata ko vuga ati eske bituma n'uburyo ko ravuga ati ninakina basket gusa nta mafaranga nzontunga nzoronka nivyo birashobora kuba bibamo ninakina basket gusa nta mafaranga nzoronka azontunga umva ni izo ni ngorane ninakina volley gusa nta mafaranga nzoronka azontunga muri volley gusa umva nibaza ko nivyo ari zimwe mu facteurs cyangwa kwazi tuma avuga ati reka nkine basket nkine na volley peut-être amafaranga nzoronka muri basket nayo nzoronka muri handball canke muri volley ndayashize hamwe azoba menshi nibaza yuko iyo question ya novuga yuko ya mama wa finance nayo nyene ni question irimo mugabo ikindi naco nibaza
question de carrière iyo wahisemo gukina basket nibaza yuko uwo kwikonsatra cyane kuri iyo basketball kugira ushobore kuba domina cyane gose kubera inkino zibiri nuko nyene badakunda gukinira imisi imwe sino iyo babakinira imisi imwe tuvuga ati ni programme urumva kujya gusanga bagira programme nka muri ABL gasanga ni journée kanaka mugasanga no muri volley gasanga n'indi journée bikabera nk'imisi imwe urabona yuko uri kura novuga yuko uri kuragabanya niveau equipe yawe si uri umukinyi novuga ari domina yaba muri equipe yawe muri volley equipe yawe nawe ubwawe uburushe kubera iyo urushe physique kumanaho bicaye bonekera ku kibuga usanga nawe utari kuratanga umusaruro mwiza bwanibaza yuko umuntu wese muri bajye bakinyi sindakubwiye ngo utoremwe mugabo nibaza yuko utoyemwe umwe ari wowe ubona ko nawe hari inyungu wagize yaba physiquement yaba mentalement yaba no muri iyo equipe yawe wotanze akarusho gusumba ya nuko nibaza ko amakuru mu handball na nibaza ko tuzagaruka ko sinzi ko ari mu ndwi canke mu ndwiza tuzoba twegera abantu bari muri handball cyane baza ko batuganira ingene byifashe muri handball muri iki gihe imbere ko tuva muri handball twande twumvirize abamenyereza uko ari babiri wa intwari ndetse no wa SOS turakora bukije ahoro mwashaka kutudono nitwa Nzamubana Fabien ando mu coach wa club SOS Alba ego meje gutsinda mugwa w'intwa wa SOS mwaje gutsindwa n'umugwi w'intwari ejo mwari mwashoye kuwutsinda no musi mureganije seri match zibiri kuri zibiri para poro kino gwejo urukino rwo musi mwabonye hasi ki hafu umunsi novuga ko byatugoye sinzi ko ari kubera ejo twitanze urukino rwaje rwari rugoye gutsinda nago nyene hama uyu munsi nibaza ko ari fatigue y'urukino rwejo nabonye ko byatwankiye mu ruhande rumwe ari naco gituma badusumbije twatakaza imipira hama bakagira contre attaque badutsinze muri contre attaque cyane gose twadugana imipira bakayitora hama bakadutsinda niba ni ikibazo cerekana rero yuko abakinyi barusha kubera iyi match yejo yari ikomeye uravye match yejo uravye match mu kino munsi match ya nyuma witeze match ya nyuma twiteze kwitsinda kuko twabonye icyo dutegerezwa gutegura ku bakinyi icyo babuze icyo tugiye muri indwi gutegura kugira ngo match ya nyuma tuze twitsinda uno munsi tuvuye turetse urukino turetse izi nkino za handball ubona uno munsi uravye urukino rwa handball ngene gwifashe ubona mwifashe gute mu Burundi muri rusange bimeze neza kuko urabona muri ekipe zine za mbere zakiniye playoff zaraboneka ko zose zari zikomeye kuko ibitsindo twarushanye wasanga ari ibitsindo bike ama ekipe yari yegeranye kuva muri demi finale muri finale nawe urabona ko ari kukuranamwo baradutsinda tukabatsinda turabona nico cyerekana yuko ama ekipe akomeye turamushimye cyane nani ndabashimye ari baje gutsinda imugwa SOS wari abatsinze ku munsi w'ejo twovuga ko uno munsi mwakosoye ikipe raporo y'urukino rw'ejo novuga ko ata kintu kimwe twakosoye ishaka twari tuzi yuko dutsinzwe finale tuzatitakaje kubera bari bafite victoire zibiri nayo dufise imwe nta droit ya yeye dufise kandi n'ubundi uravye abakinyi banje sinahura n'ingene batsinzwe nahaje kubera uravye dufise bado turushe kwiye dufise abakinyi bakomeye siri papier jana nabona yuko n'ubundi ata muntu atsinda atarakina nabona ko turi favori mugabo umuntu ariza ashika muri finale abari 50-50 ego uravye parcours magize kuva saison igitangura gushika no munsi muri satisfait na equipe mufise ego parcours navuga yuko ari mbi kubera urabona twebwe twafashe abana bari muri academy abariko barakina ntibari bwamenyere championnat muga kameme twaravenye gukina finale zibiri ya championnat ya tumwa de team kameme twakwikomera amashi twakwishimira kubera abana twadugejeho muri academy wacu urabona ko ariko barakina ubona yuko muri abari mu kibuga hura harimo 5 canke meme 4 canke 6 cyane vuga yuko twakwishimira naho umusaruro utabaye mwishi atabikombe twatwaye muga umuntu yashyize muri finale aba yakoze ego match ya nyuma mu ndwiza umubona bizogenda gute mwiteze iki muri urukino rwa nyuma match ya nyuma mu ndwiza sinovuga ngo tuzotegura uku muga twabonye tuzogira twagirere twabonye aho tagiriye amadeshe twabonye aho tuzokosora tuzoraba mu matema y'iyondwe tuvugane n'abakinyi hanyuma ushaka gutegura twizeye ko bizogenda neza ego turetse izi nkino ziko ziraba uno munsi handball muri rusange hano mu Burundi mubona yifashe gute murashimishwa n'ingene imeze
muri rusange ivyo ngora kuvuga ko muri rusange kubera amakipe akomeye nayo Bujumbura nabona atarenga 3 muri rusange sinovuga yuko handi narifashe neza kubera ubona ari amakipe 3-4 gusa mu gihugu cyose ari kagendekana uvuga ko byateye imbere mugabo kubera ari amakademi hari urwaruka rw'ubuye twakwikomera amashyi yuko rero habandanya amakademi nibaza ko mu minsi bizogenda neza turagushimiye ya nuko mwaje kwa mwumva ivyo yaje kwa tuganira urumva ko bose urukino rwa gatano bagwiteguriye neza cyane nuko tuve muri handball tuje mu ntara ya Burunga muri commune Makamba umupira w'amaguru hari muri nkuru nziza cup kuri wa gatandatu umugwi wa AIGLE NOIR wari wasuye kwakira urukino rwa nkuru nziza cup ni edition igira gatatu ni ihiganwa ryategurwa na Fondation Pax Burundi ni ryo kwibuka cyane uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi inyakwigendera Petero nkuru nziza urukino rwari rugira gatatu kuri edition ya mbere AIGLE NOIR yakinye n'umugwi wari uvuye muri Espagne Academy la Rambla niyo baje ko bakira mu ntara Makamba baje ko batsinda sinibukanya sinzi ko ari 3 kubusa cyangwa ari bingana edition ya kabiri baje ko bakira umugwi wa Chong Vietnam wavuye mu gihugu ca Vietnam kuri edition ya gatatu umva ko izo edition zibiri abantu baravuga ati bon ivyo ni ibintu bisanzwe ko muzana equipe z'abana bari atakina kimwe bagize mugana kuri edition ya gatatu umugwi wa AIGLE NOIR wagize ati reka duhamagare waripi reka duhamagare AS Vita Club ni equipe historique iri emblematique hano muri Afrika yose hano mu karere ho naza ko umugoyi konkiransa ni tepe mazembe nyene yiwabo hariya muri Congo no musi ni AIGLE NOIR bavuga ati okay reka no musi duhamagara equipe iri kuri niveau isumba AIGLE NOIR irasumba AIGLE NOIR cyane gose kandi AIGLE NOIR aje kuba itsinda AS Vita Club igitsindo kimwe kubusa nibaza yuko shwa yo gutora AS Vita Club nibaza yuko ari shwa nziza cyane gose ni shwa nziza cyane gose narigi uzobona yuko AIGLE NOIR zategeza gusubira muri Champions League kugira equipe nka AS Vita Club ukaza kina nayo nibaza yuko ari no gutegura iyo Champions League na cyane cyane yuko ari equipe tuzi no muri Champions League ikunda gushika kure cyane gose ashoboka kandi nuko cyo yitsinda nibaza yuko navyo nyine ari image nziza ni AIGLE NOIR ko turabona c'est vrai mu mwaka uheze yaragize ma processus menshi mu gutegura Champions League ariko ntiyashitse kure cyane nk'abo bantu twari twifuza cyangwa nk'ivyo twari ko turi espera uravye ama moyens financiers bari bashizemo mugabo nibaza yuko ivyo bitobaci intege kandi bitabaci intege nabo nyine kuzana equipe nka AS Vita Club equipe twuzi yuko iri emblematique ngaho muri Afrika ibaza yuko yabaye shwa nziza kandi ugiye kurabana match bakinye bagashobora no gukora mu gitsindo benshi twovuga yuko bakiriye kuri ku kibuga cy'iwabo usanga batari baronse n'umwanya munini wo kwitegura nka AS Vita Club ubona yuko novuga yuko twozana ama circumstances menshi mugabo novuga yuko kuzana equipe nk'ijyanye bajya ntibakinira ngo waje ukibuge wanyu ngo ni mpaka ngo cubatsinda oya urashaka gusanga iwanyu hama kagenda bagusinze kubera bajya n'abakinyi bari professionnel baza akazi kabo bazi n'umwuga wabo kandi baza yuko bari baje nabo nyene ico bazi kugira iki baje kurondera intsinzi kugira bashobore gutahana kijya ikombe cha Burundi Cup kandi no kuvuga yuko nayo nyene n'ikintu cyongera kuri palmarès iyo uyongere kuri palmarès ikombe nkakijya nta gikombe kiba gito kubera no kuvuga yuko ujya mwanya washizemo zigano 90 minute bijya myiteguro washizemo nibaza yuko ari ikintu cyose ubushaka misi yose yuko igikorwa wakoze kiba pair gutahana kijya gikombe nibaza yuko cyari kuba ikintu ciza kuri AS Vita Club mugabo nibaza yuko AIGLE NOIR nayo yari ifise uvuga ati ikipe nk'ijya ni ikipe itegerezwa kudomina kugira natwe turabe imbere hacu tuko turitegurira yani AIGLE NOIR yaje kuba yerekana abakinyi bashasha hari baza urukino rwa nyuma rwa Primus League batwara igikombe muri commune Makamba ku munsi wa gatandatu twarabonye bashasha baje kuba bakina muri AIGLE NOIR umuntu aravuga ati eski uno mwaka twokwizera ko AIGLE NOIR kuko ari gihe abakinyi tukrita hanze kenshi bababonye ku ma video kenshi babumvise kubaje babo baza kukubwira ingene bameze nibiki ukamushikana ngaho ugasanga ivyo wari umitize ko so musaruro atanze mugabo no mutwe kwizera ko AIGLE NOIR yagize amarokitima ari sire nyene uvuga ati izi zashobora gufasha muri CAF Champions League kuko no musinaza ko objectif kuma kweze ntivyakunze ko dushika mu matsinda ariko uno munsi twokwizera ko AIGLE NOIR dushobora kubona itera intambwe paraporo mwakweze nibaza yuko system ya recruitment AIGLE NOIR ni ikintu ca mbere nuvuga yuko ngabo Burundi nta indi equipe nimwe ifise kandi nibaza yuko ntibahubuka barazana umukinyi bakamiga ko kandi umukinyi ni uko baramuha chance
baramuha chance bo bararokrita ama umukinyi bakamuha chance bakabwira umukoce kubera urumva urashobora kurokrita umukinyi ariko nta fitting muri system tactique y'umukoce ni kintu namye shima nuko umukoce wabo afise novuga yuko decision yanyuma ku mukinyi waba barokrisa si bya bindi bakuzanira umukinyi aca bavuga ati umukinyi n'umustar avuye hanze avuye ku mahera menshi ategerezwa gukina sivyo ariko numva ni system yo gufitinga umukinyi yinjira muri system tactique y'umukoce kandi umukinyi ashobora kuza ari mwiza ariko naho nyene novuga yuko n'igihugu agiyemwo canke no gukina bikamwankira navyo nyene nibaza yuko ari kimwe muri ico mugabo nibaza yuko kurokrita umukinyi hakiri kare saison itaranatangura n'amarokrita y'abandi bataranatangura no kuvyiyumvira c'est vrai twaragiye tubona vision nayo nyene agiye kubita amarokrita hakiri kare cyane gose kandi na menshi ubona kandi yuko yagiye rokrita abakinyi beza nuvuga yuko nayo nyene vision nayo nyene nuvuga ati iri kiragerageza kwigira kuri equipe nziza nka Aigle Noir kubona igiye rokrita hakiri kare ubu barafise objectif bafise mu mutwe Primus League nibaza yuko itakiri objectif nini ya cyane gose kuri Aigle Noir ariko je nibaza yuko muri aka kanya objectif cyane ya Aigle Noir ni Champions League gushika kure hashoboka kandi nibaramuka bakomeza ibikorwa nkaho babigejeje nibaza yuko stage ya ibisi nyamari 200 i Dubai umva ko nico n'ikintu gifasha ugiye si Aigle Noir gusa ugiye kuraba n'amakademi yakomoka kuri Aigle Noir nayo nyine urabona yuko bagiye baraba amafaveur tubavuga za Panthère bafise itandatu Tanzania bagenza muri Tanzania ibamuzomara y'imisi ngahe urabona yuko ni ikintu ciza cyane gose gutegura equipe nka kurya ni ibintu novuga ni professionalism ni rya professionalism tubona ku ma equipe akomakomeye yo hanze habwo nibaze ko natwebwe muri aka kandi ko turaba professionalism muri football turaba Aigle Noir yani uko nibaza ko tuzogaruka kuri Aigle Noir uno munsi abakinyi ni benshi baje kuba bazana kandi babazanye mu gihe ciza ubona ko hariho iminsi yo kubategura kugira ngo bafitinge muri system y'umukoci bamenyane hagati yabo bashashe nabo basanzeho nibaza ko umwanya uhari nuko tumire amateka gato ce tuza atwerekeza muri Coupe du Monde nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye ibanki BCAB yamana bishasha twabazana iwinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikora amafaranga mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata nikeli ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko ngo havubura n'abagizi ba nabi bakayakwiba ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikura amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose shika mu iterambere na BCAB reka twinje muri FIFA World Cup 2026 muri Canada, Etats-Unis ndetse na Mexique ni uno munsi yaraheze indwi zigira kuri kuva 11 no musturi ro 29 haize imisi 18 ni igiki kintu umaze kubona muri Coupe du Monde kuva itanguye gushika uno munsi kavuga ati iki kintu kerekana ko ni Coupe du Monde ikintu basi ciza nyine uvuga ati narashimye iki Coupe du Monde yanyoheye ahavya Coupe du Monde hambere je novuga yuko maze gushima cyane kubona ama equipe 10 ya muri Afrika yitavye Coupe du Monde tuna 9 arashoboye gushika imbere 16e de finale ni ikintu ca mbere vraiment nibaza yuko ni réussite nini cyane gose kuri Afrika navyo twari bwigere tubona yuko muri Coupe du Monde novuga mu phase de poule harengana ama equipe dufate menshi hara bwa mbere hasohoka 5 hagenda 5 mugabo urabona muri ajya 5 kugira asohoka nka zibiri canke imwe zibiri yari maximum zibiri yari maximum urabyumva mugabo ubunye tubonye ama equipe 9 c'est vrai Afrique du Sud yavuyemo nganibaza yuko turafise espoir yuko dushobora kubona mu kindi gice dushobora kubona basama equipe 5 ama equipe 5 asohoka wiki kindi naco tufume tubona dusigarana 3 niho rubora nibaza yuko ni ikintu ca mbere nagiye kubona yuko Afrika muri aka kanya irafise possibilité yo gushobora gushika kure hashoboka kandi nibaza yuko ama equipe niyagenda twovuga yuko atwaye akatekanyirigabo atwaye yuko ategezwa guserukira Afrika turi nyuma yabo c'est vrai baravuga ibintu yuko Afrique du Sud xenophobia abanyafrika tutabashikira ariko nibaza yuko imbere gushikira bariya turashobora gushikira abanyafrika biwacu c'est vrai ibihari ibidutandukanya ni vyinshi ariko nibiduhuza cyane navyo ni vyinshi cyane gose gusumba nibaza yuko ari ikintu ca mbere cyanyoye kubona arashoboye gushika ama equipe 9 muri 16e de finale
ya hari ama equipe uvuga ati je equipe nayo yiteze mugabo yarandeseje muri phase de groupe nibwo yarabaye karifi uvuga ati sinarinze ko vyogenda ukuya narinzi ko iza kwerekana inguvu zayo hakiri kare igatanga message hakiri kare hakiri kare nibaza yuko ama equipe yose nariniteze ko yuko shaka kuba percutant niweze ko nayabonye equipe novuga yuko yadodesevye ni irigwe yatashe hakiri kare ubona yuko irigwe twari tuvuga yuko isanzwe imenyereye cyane na Coupe du Monde igake si wana Coupe du Monde kandi no novuga yuko muri ya Confederation ya CONMEBOL nibaza yuko ari irigwe ifise nibibanza iri mu bibanza nka bitanu vya mbere mugabo urabona yuko yasohotse hakiri kare kandi ifise n'amanota novuga yuko adashemeye cyane gose nibaza ko ari ikintu cyabaye frustrant kuri coach wabo Marcelo Bielsa ubona yuko no kuri interview ya nyuma nibaza yuko yashoboye kugirana aga problem gatoyi n'umujournaliste bijya byerekana nawe nyine ari frustrant mugabo nagiye kuraba palmarès yiwe muri Coupe du Monde nasanze yuko arashobora kubandanya akoca ama equipe yandi hama ibya Coupe du Monde kumbure byose ntibiguhira ibintu byose wa triple ibintu byose ugenda ukora ntibiguhira hariho inzira novuga yuko nawe nyine nibaza yuko yogerageza nk'ahanye ibintu byo kwantrena ama equipe nationale akabandanya muri equipe professionnelle zindi novuga equipe zindi nibaza yuko twari nari niteze yo kuvuga ati nzogenda ndazibona ni sawa mugabo ikindi kintu nari nizeye ko nari kubona Tunisia nanize yuko nayo nyine izoshora kudutangaza ko ari Tunisia isanzwe ifise abakinyi beza ariko tugiye kuraba ko ibintu byavuye bigenda yashoboye gusohoka atanota na rimwe ikuyeyo novuga yuko ni ikintu cyabaye deseva cyane ku bantu b'abafana ba ma equipe africaine ego yani no musiko bihugu byo muri Afrika nibaza ko icambere cyamaze kuba gisezererwa Afrique du Sud uno musariho Maroc irakina ikintu ifite urukino rukomeye cyane na Pays ni equipe igize phase de groupe nziza cyane ubona ko hari yatsinze ibitsindo bigera kuri 5 muri Coupe du Monde si ikintu kiba gisanzwe kandi yatsinze Sweden nayo nyene hari gihe yari yatsinze ibitsindo 5 nayo nyene yari yatsinze mu Tunisia no musi uje kuri Pays na Maroc ifite urukino rukomeye ngo n'urukino rukomeye cyane hari ibindi bihugu byo muri Afrika uravye RDC izo biri kumwe na Angleterre uravye Senegal izo biri kumwe na Belgique Cape Verde zori kumwe na Argentine umva ko Cape Verde yo nibaza ko ni histoire nyene iri denge cyane urabona ko ni bimwe bavuga ngo ni magie ya Coupe du Monde uno musona ko hari ibihugu byo muri Afrika aho amahirwe byo gushika muri bice kurikirana ibyaha nibaza yuko RDC irashaka kudutangaza RDC nagiye kubona match zayo ni match zo ziryoshe cyane gose urabona yuko abakinyi ba RDC n'abantu bakinana ishaka cyane gose c'est vrai birashobora kwanka ariko byase wakinye turavuga ati yari yagerageje c'est vrai equipe ya Angleterre turavuga yuko iteye ubwoba ku rupapuro mugabo ico maze kubona yuko igeze ku kibuga si ya Angleterre tuvuga ati rateye ubwoba cyane gose RDC yashobora gutangaza c'est vrai barashobora kunovuga yuko mita igahera bagize bagaja muri traditionnel penalty nazo canke novuga yuko bige n'ibintu umuntu adashobora kudesida hari aba c'est vrai kwitegura ariko nibaza yuko Marchance nayo nyine hajyanye irajamo novuga yuko izindi equipe vraiment novuga Maroc nayo nyine ndayiteze ko ibintu byinshi cyane gose Maroc ni equipe ikomeye cyane c'est vrai kuba naratsinzwe muri CAN finale na Senegal nubwo ku kibuga baratsinzwe ariko mu bipapuro baratsinda nibaza yuko ni equipe isanzwe imeze neza cyane gose kandi Maroc novuga yuko football ni ikintu cyambere bafata usere kandi bagitegura cyane gose nibaza yuko kubona abakinyi dufisemo abakinyi novuga yuko nka Kim amaze gutwara novuga Champions League zibiri zikurikirana kandi novuga yuko kuri post yiwe muri Europe novuga yuko no kwisi yose ari muri batanu ba mbere sinwampe ndakubwiye yuko ari no wa kabiri cyangwa wa mbere sinanduka sino wa mbere cyane gose novuga nka Brahim Diaz umukinya kina muri Real Madrid ameze neza cyane kandi urabona yuko no hagati barafisemo agapeti novuga yuko Ayub novuga yuko kameze neza cyane gose ubona yuko ari avenir ya Maroc hagati novuga yuko ni Maroc ishobora gutangaza Pays-Bas c'est vrai irashoboye kugira parcours nziza mu mafase de poule nibaza bwawe yuko aya match no match ari percute novuga yuko ubu nyine hatanguye Coupe du Monde niho tugiye ko umuntu umva urase umwanya wawe urataha ntagisivyo bwawe hajyanye mu mafase de poule barashobora gutsinda hanye hejuga kubitwa mu gacurondera yuko ushobora kwegarisa cyangwa gutsinda kugira ushobora guhe nimba guheze wawe kabiri cyangwa muri 3e bari hejuru cyane gose novuga yuko ama equipe ya Afrika turashobora kubona nka 3 asohoka abandanya mu kwiki yani uno musti hari ku maclub abakinyi nabo nabahe bakinyi amaze vuga ati abakinyi baramaze kumaraka cyane muri phase de groupe
nuvuga wa mbere ni umulegende nubwo akiri nuvuga yuko akiri muri equipe akikina nuvuga yuko Lionel Messi muri aka kanya vraiment ku myaka yiwe 39 tuvuga ati ni ibintu biri dingue kumuraba muri Coupe du Monde n'umuntu arumva ashobora gusezisa yarabuze penalty ariko ntivyamuje gutsinda ibitsindo bibiri novuga yuko ni ikintu kiri dingue uri kurabiraba ahama ndavuga ati na equipe de France ifise abakinyi beza cyane gose ndavuga Kylian Mbappé ndavuga Dembélé ndavuga yuko attaque yose ya equipe de France ni attaque nziza cyane gose ifise attaque nziza cyane gose kandi abakinyi ugiye kurabana abakinyi bari perkita nibaza yuko muri aka kanya equipe ya mbere iteye ubwoba ari equipe y'Ufaransa novuga yuko equipe ya Argentine c'est vrai turayibona yuko turavuga yuko biteye ubwoba kubera afise Messi ariko nibaza yuko equipe de France ugiye kuraba n'abasubirira n'abantu bameze neza cyane gose nibaza yuko equipe de France ndabona yuko iteye ubwoba cyane gose ikindi naco ni Haaland nawe nyine arashoboye no kuvuga ku répondre à présent naburya yuko yari na Coupe du Monde yewe ya mbere n'igihugu ciwe ca Norvège novuga yuko ni ibintu tugiye kurikanira hafi je novuga yuko muri aka kanya tugiye kurikanira hafi Soulier d'or ya Coupe du Monde ni ikintu twatanguye kuraba tugitanguye kurabira mu mapuro ni rya mbere mbonye yuko umukinyi ashobora gusohoka afise ibitsindo bishika kuri 6 muri match zitatu za mbere ni ibintu nubwo yuko biri dengue none Soulier d'or zotahana umuntu afise ibitsindo bingahe ushobora gushika no musinaza ko ibitsindo zo byinshi kuko n'inkino zari yongereye kare wasanga umuntu afise ibitsindo 6 ari watahana Soulier d'or mugabo urabona ibitsindo 6 benshi bari muri 4 3 5 uno musi 4 ni 3 4 ni 3 Mbappé Dembélé Haaland yego novuga yuko ni ikintu vraiment kiryoshe cyane kubona Coupe du Monde yiwe urabona c'est vrai hariho différence de niveau ku ma equipe amwe mugabo différence de niveau nibaza ko twayisize mu mapuro ubu tugiye ku ma equipe tuvuga yuko uwasohotse wese arabimerita kandi utsindwa arataha yego yanuko naza ko muri Coupe du Monde amakuru azaraza ku mwanya no musari inkino zitari nke hari urukino rwa Brazil na Japan nigo ruza gutangura igice isaha imwe y'ijoro saa moya y'ijoro no musari no rukino rwa Allemagne iraza gukina Maroc iraza gukina na Pays-Bas urako ni inkino zitandukanye za kuba no musaza kuba inkino zigera kuri 4 za 16e de finale nibaza ko amakuru y'inka tuzaraza uko iminsi heze imigwi izoba yaje kuba isezererwa Canada nico gihugu ca mbere gishikanye amaguru yose muri 16e de finale gitsinze Afrique du Sud gitsindo kimwe ku busa nuko naho ni exploit bakoze nibaza ko kandi umva bo bari ko babikora nibo bakina Coupe du Monde ni intuzo nziza cyane nibaza ko ihiganiro cyo no twigarukiza hano n'umwanya uriko uradusiga Darle ndagushimiye Loris shimira n'abakunzi ba Look Media reka ndabashimire ino ngenda bahikaza mu biganiro bikurikira nuko mugire aho mubahwe naho utanga